kandi nawe niyumvira ngo uvugwa n'abakuzi ariko nanje gusanga uvugwa n'abatakuzi vyarantangaje nagiye mbona abantu benshi bampostinga iki bavuga amajambo atandukanye wowe ikibano abavyeyi umuryango wakire gute turavugwa hari ibintu byaje by'abastray queen wowe ukashobora kumbona nk'uko uti ani kumbona yambaye kurya adakora ibiki wewe ahubwo iga kuba wewe nyene reka kurabujya kuko je nk'ushobora kuba afite akazi utabizi koje hari ndabizi neza hari abantu banjajinga ujya mukobwa agendera mu bagabo biki gatariko biri bakavyikeka kubera iki kubera mbona ingene nambara aho nsokera iki rero wowe niwashaka kuba nka jewe bizotuma uja mu ngeso mbi ahubwo ba wewe nyene turi mu gihe ariko arakurikira amakuru menshi ariko aravugwa na cyane kubigeme bamwe basigaye bifata ama video basabwe n'abahungu bamwe bavuga ko banarungika no mu groupe yo mu gihugu ca Congo kugira ngo ababose bashobore kwisamarira ivyo umaze kuvyumva mbega nimba bihari uvyakira gute we mwigeme mwiza kandi aciye ubwenge Hello boys and girls, nizera ko mumeze neza ko kundi ahandi ndavuga ko ari juste gale cadre from our side black machine black beno camera mwitu musaza ko kundi ahandi turi mu kibazo cyiza turi muri Doki House kibazo cyiza ushobora kuza ukaronka ico gufata haba ico kunywa haba ico gufungura ko kuri handa abakozi banyaruka ibintu bimeze neza cyane inga mu kabondo ahanyene kuri pave urenganye gusa akazero kambere uvuye école belge akazero kambere winjiye avenue du large nakazero kambere uduga kipave ipave ridahera ahantu bita ku maeskariye ko kuri handi ndabura ko byabazokomera abantu b'Imana bazanye umukobwa mwiza kabisa aciye ubwenge atagasa bamwita ngo Knowless ariko ndakubwira ko kuri ni poem dasanzwe wa wundi urabibona arekuye amate gusagira ngo urabona hagati batajasoboka ko kuri handi bipime nawe cumbwira bayitinyinya muntu w'Imana ko kuri handi mwite Ingabire Ani niwe mutumire uno munsi asanzwe ari kuri TikTok muramukurikirana asanzwe akora ibikorwa bitandukanye ariko nabwire ko nabazaniye umwigeme mwiza afise vyinshi atubwira ko kuri handi tuza kuyaga ko biki tuyaga vyose hose muri bose kwa kuri handi ndabira ko byose komera ndakora musani ndakora mukije cyane nizera ko meze neza meze neza ndabona wanifunze hejuru aka kantu gasigura ikigamana yanjye kafashe ibishatsi kafashe imishatsi ako nizera ko meze neza ndameze neza napendeza je umviriza ndakubwiye ntacu nagiriza Imana okay geze tingejeje ngaho nukuraha atacu wagiriza Imana cyane ko byose ari foolish ikibazo cya mbere ani uraberewe sana urakoze ninde gupangira impuzu ndiyambika wow tuvuge ko usanzwe ufise ingabiro no kuyambika ngira nibyo wow ni ibintu byiza cyane ani je mbona wambaye gold nyinshi cyane ama ntabwo worugira ati abasuma bahava banyiruka ko bakangirira nawe oya ntaco bangira wow ni ibintu byiza urakoze kuva uva muhira gushika ushike ngaho ni bangahe bamaze kugura kuberewe bon nkiza nafashe taxi kese mugenzi wacu twahuye gusa nabwiye ko mberewe nawe wabimbwiye yego vraiment ushobora ko ibintu bifise poem na cameraman yabikubwiye agaga na cameraman yabimbwiye abari ibintu byiza cyane yete ndumva ko ari nziza ko atamuzi ani ninde ani umwigeme umurundikazi yego yavukiye mu ntara ya Mugongomanga hakuri Mwaro yego biriko biza kwindi poem idasanzwe nuko rero ani uratubwiye ati wavukiye Mugongomanga kurira Mwaro ubuto bwawe bwari bumeze gute ubuto bwanze nari umwana atekereza cyo nibuka mw'ishure sinavuga ariko kenshi usanga mu bavuze bakakwandika usanga mu bavuze sinzi ico bampora ariko nari ntekereza pe je nibaza ko gwari rwangura ubwirana erega twebwe turafise ingene twakuze ugasanga kwishuri ndakubwiza ukuri baratwandika mu bavuze kandi twasivye ico bitugwangura ubwirana utena baragukwanza bogira biravana je sinzi si na misi yose namanisanga mu bavuze mu kibano wari umeze gute bakwakira gute ababanye abandi bana wari umwana kina cyo shwanutse cyari bimeze gute nari umwana kina cyo shwanutse mu gatari cyane muga ukonzi nuko nakuze mfise ikikundiro wow ikikundiro ni gake tubona abarundi kazi bafise inkinyi nkiyo yiwawe
ukiri muto abavyeyi bakubwira gute kabana ati mwana wacu we yo oya uko umeze kose umuvyeyi wawe ntashobora kukubwira kuri mwiza c'est vrai ntashobora kubikubwira akavuga ati nawimubwira ngira sinzi impamvu batabitubwiye ariko kubwawe uvuga ati bawe kwe kubitubwira oya ntibiba bikenewe kugira mwaca mwishima nuko rero amashuri yawe y'intango bica bigenda gute tubwire parcours yawe tuyumve bon byari bimeze neza sinumva uko ushaka ndabikubwira kwishuri niba akunda abigisha kuko mu kameramani wanje mu wa mbere yahize imyaka 2 mu wa kabiri umwaka umwe mu wa gatatu imyaka 3 ugasanga mu yidubagurira nyene yiwe anje sinadubura wari ucyubwe sinadubura ngeze kudubura niga muri 11 nawe ko bari bashize muri section ntari inkonda aho rero wiga he tubwiye niga imwe mu Kayokwe bashira muri section normal na data byashaka bashaka section byigisha hamwe nshaka namwe nkunda ibintu byo muri banke kubona abantu bambaye costume wambaye hotalo nawe nari izo ndoto zanje haleluya sinumva aho naja kwicara imbere guhagarara imbere n'ingwa numva yene ndi umuntu wo gufata nkicaramo kurigisha ufise biro nambaye hotalo naberewe izo ndoto wazigira urimwa yego mana yanje ega byari ibintu bikomeye cyane umuryango wanyu hari waba banki benshi oya ntabari bahari ariko mba nkeneye kumenya nuko uratubwiye ivyo bagushize muri section ndashaka hari umuntu yambwiye ngo ikiraga ukizoguranga umuntu yuko ari umunyamwaro ukora ikintu kimwe ukizokoreka ko umuntu ari umunyamwaro ukorora ikingorongo bijye bintu bavuga nivyo sivyo nana gato oya sivyo kwera kandi baba mukunda amafaranga ko nasanze mwese muyakunda mvuka yegaye jewe mvuka neza na neza aha nyine mu gisagara ca Bujumbura munyamunsi ubu waje twicare ngasi ukuri kwandira amafaranga apana mwi ibintu uzokorana hanyuma urafise n'ahandi yego sico gituma wacerewe ariko hari abantu bambwiye bati Gaël musanzwe twese turakunda amahera atari kushikira umunyamwaro kabisa urasikurimenta bon ni imvugo bashize muri rusangi ariko ubundi mwese murayakunda ariko bijya vy'ikingorogo rero barabesha sivyo je ntaco ndabiziko nta munsi y'umunyamwaro ikingorogo bayikubise yaravye aravyuka nivyo abesha kenshi na kenshi abantu bavukiye ruguru barasenga Imana akabona ati abankuri bari hariya naje nzogenda cyarashiko amanuka ibujumbura muri vacances byari bimeze gute naramanuka ibujumbura nari nifuza kuhaba nziko manuka ndabimenye hasigaye nk'indwi yose yari ntasinzira vuga mana nzoshika ibujumbura gute zabeze gute bo naravyifuza ukacumanuka yego ivyashize ukagira ka system abandi barabagira ugasanga umuntu yigwaje amaso ngaje kwivuza abandi bakagwara amasamba mbwika oya muri grande vacances namamanuka cyari ibintu biryoshe umanutse rero wacushikirahe nashikira mu Gihosha ku Mutanzi hari VIP Gihosha kiriya gihe yari nkande ari Kinindo yu bo Kinindo ariko yamye ari Kinindo Kinindo nayo ni level ndabarayi uri kurabona na biye petire by'Ibujumbura bakabona utagase kubasumba bavyakira gute oya sinari ntagase wari wirabura nka yafoto twabona wumva gute waje muri grande vacances Bujumbura numva ndenze nsubiye ruguru nambaye impuzu nshasha ku ishuri bavuga ati awe mwana avuye Bujumbura acha numva ndi umuntu adasanzwe umuntu adasanzwe kabwira ati we iyi marke murayizi basigaye bambaye Bujumbura bon antwa bya ibintu binezereza umwana wari we wese kandi nuba abana bari ruguru kumanuka Bujumbura bayumva ari ibintu bidasanzwe era ahantu bibaza ngo ntitwahezagiwe kuba tuhaba warishu Ndi munyisho somesha imisa gukenguruka nukuri je ndashima munyisho utiyesagira neza cyane uriko biza kuyindi forme dosazo urabandanyiriza urimanuka Bujumbura kwishuri bimeze neza utera mu igoro bakwaza tubamenye ngo bayo kangahe kandi ibyo bintu bavye barabiharara ntibabaza gusa ko wamenye ngo bayo kangahe pourcentage uyumva ko tubu manuka babwira ati namenye boje byari binyoheye gose byari biryoshe aho byari byambabaje mugana aho nije nari nabishitsemo ishaka hari aho muri 11 nayobewe nabize amanota mabi yateye isoni mugabo rero nashaka kuza kwiga Bujumbura nco nabigiriye bavuga ati jewe bashize muri section nashaka akumba nkeneye kumenya
ni kenshi abavyeyi iyo umwana ageze mu myaka ya 11 bafata ingingo mu kibanza c'umwana oya nta numwe yafata ingingo jewe pe normal nta numwe yagushirizemo ni kujya kuntu mutora ama section yego hama bakaguhitiramo ariko rero yanditse ntangaje nuko ntari niyo nari nigeze nandika ngira bafatiye ku manota waronse peut-être rimwe na rimwe hari abantu baraba ku ayo manota natasha mu ministeri akavuga ati umwana afise ubwenge bungana kutumushira ariko bataba bazi rimwe na rimwe tunibagira naho turabarezi bacu banibagira ko umwana afise impano yiwe akeneye ku develop ugasanga umuntu umupeti yakoze yikorakorera ubuntu n'imodoka ifu itararizime n'ikibazo akemura muhira byoroshe kashamutwara muri leta kandi yikeneye kwibera umufundi ubundi ugasanga bivuga igifaransa neza bamubwiye ya composition n'ibintu bimeze neza amarobing mu ndimi zitandukanye byose arabicuma itariya kasubona mutwaye muri electromechanique sawa ya uvyakira gute kuri iki kintu ivyo ndabifata nk'ibintu ubugiriye nawe umwana kuba nubwo bikora nta abigendamwe atavyishimiye peut-être ko ari kubera gutinya umuvyeyi wiwe ariko foko mushigikira abana banyu ico bipfuza kiragiye bavuga bati umwana w'ibujumbu wa ruguru ati niwe wa mbere yitonda no ibujumbura bavuga bati uratwara kana ka rugurusha niko katarakira ingeso mbi ariko ubujumbura arazi gatubwira ati ya tubujumbura turuguru mumanuka yacaca humagana wowe rumanutse harakore kubandanya ugendera yabigenzo wari ufise ruguru naco nahinduye washikiye muri famille cyangwa uripangiye nashikiye muri famille byari bivuze iki nturi kwa papa nturi kwa mama uri mushikiye muri famille ahandi hari ayindi mategeko atandukanye ahandi niyo ukora ikosa uhanwa ariko impuhwe zitangana n'iz'abavyeyi bon je kubera ko no kuva mu buto ntitwari twabanye na mama na papa yego kuba muri famille ntaco byari bimbwiye nari nshobora kubijera ko bontwara kose wow ko bamfata kose narabijera urashitse rero waciye usirimuka nabi cyangwa wasirimutse neza tubwire tuyagire ikiye dora twuva tubwira ngo gusirimuka kiye kintu kirabaho mama natabirenze sauf impinduka z'umubiri w'umuntu gusa ko navyibushe nkakura mayonnaise nta kindi kintu cyataye sinahindutse wow ariko naruguru turajya amavuta y'inka igana twijya ni mayonnaise yacu je sinahindutse ntabwo sinasirimutse ngo ndagize ko hapi amashuri yakora yashitse Bujumbura hari difference y'umuntu ahora yiga ruguru yaranyoroheye cyane nko naho sinadubuye wow kugeza uno munsi neza cyane urabandanyije urugendo rwawe kwacyo rwandanya gute tuyagire parcours gucika no munsi bon kugayura gura ugeze umunsi je meze neza tubona nyiri tubwire natashara ko ibujumbura nahantu hambere batangura kuja mu rukundo hakiri kare ndavyibuka uyu mukameramani yatanguye gukunda nayo gasiziye mu primaire turaze mu primaire ego bon ivyo ni ibintu ni periode umuntu wari wese ategeza guca ko biravanangi kurazi adolescence harabifata bagasenga ifata bakaja mu nkundo canke nkawe umuhungu akaja tangura guterura ivyuma uja muri gym wa adolescence wagiye uja mu biki jewe nari nkunda ngumesa neza wow wama muri douche oh hallelujah kweki batakwise inasuku kandi uva ntabivukaye adolescence yawe yaratumye bari facture nyinshi y'amatara n'amazi ndavyibaza bref kubyo bintu banumva birenze imbuto yibanga ahubwo kangaye ku munsi nari nkunda nyene mbesa neza mbe nambaye impuzu imeshe wow birabandanyije kurakora ku yindi poem ka diplome rero akaronse uvye hari imwa uramubwira ati erega muzomanuka cyangwa yasangije hari wari bereka oya baraje yari buziki ko nawo muvyeyi amakuru agwana kugira ave mu kintu ugira imana nabana bake baronka amahirwe yo kubona yo kuronka diplome avyeyi bawe bagihari yari buziki bonje iyo chance narayigiriwe yego byari biryoshe ku muntu wari wese yagize ahubwo ica mfasha mu kwiga wow biba ari ibintu bidasanzwe kubona umuntu wafashije agize icavamo yego atakumara maje nkuko bigenda ahandi hose kandi nanje si ubushobozi bwanje antuka urugendo rwose nagenda camo gushika no munsi birimwe imana habiguma gumba vyagufasha harakantu wawe wibuka warakoze navuga ati dahita umunezero mama ikintu je najane gukora nta kintu warakoze nko ku munsi wa romize cyangwa kironga diplome iwana
Uyu ukavuga ati sha je ndavye naho ndyoherwa jewe iki kintu kiye kwigaragaza ukuje yaho ntaronse uwo munsi urupapuro rw'umutsindo. Bon nta birenze nagize ko jewe ntangaye canke shikiwe n'ikintu kindengera Yego. ndahora mbura ingene nifata nkahora Wow. amajambo akambana make Nuko rero mu nyuma tuza tubona ewana mu misi heze kwindi mpwemu TikTok bahaturiye. Wari wabitubwiye biriko biza kuyindi mpwemu idasanzwe nuko uraronse diploma ariko tukiringa ikibazo nyibagiye kukubaza ugishika Bujumbura hari abantu benshi bagishika Bujumbura bavuga ngo birabagora yamabarabara cyaye kwamenyera cyaye ngo harashushe ivaye naho bari hora baba we nta twensurite twagushikiye ugishika Bujumbura icyo twensurite twagushikiye ugishika Bujumbura utwo ntitwobora ndibuka basabira ishure ko nize kuri sest Yego byasaba hajya kuri avenue de la mission hari abashize kiraro hejuru kujabuka niuze ko nja kuhajabuka narantasinziriye mvuga mane yagize hajabuka gute narantasinziriye ibaze ndavyibuka kweri hama ikindi shitse mu ishure bivaye n'ingene uba wari usanzwe umenyeranye n'abandi bana mwahora mwigana winjiye mu bantu bashasha nta numwe muzinanyemwo byarangoye kugira ngo nk'abagenzi barakwimuba baca ari wabatinya mbona bo umenga ndi umwana wa ruguru kwicarana n'abana b'Ibujumbura ni sinzi baraza kunga yanza hari genza gusanga mvuze ibitari byo usanga ndabitinya umva niwe wikumiye mugabo ico nkundira abana b'Ibujumbura nabana beza barakwegera babonye uri mushasha ko ndibuka baranyegereye barambaza wahora wiga hehe iki tabeheraho wow cyo murabajama kumenyera kuja bukibarabara byarantwaye ngira nk'ukwezi hako tukiringaho nyene rimwe rimwe hari akantu abana y'Ubujumbura bamwe bibona umenga barafise akantu basumbye abandi bantu nivyo mamiliye sam hako vyonge hariho nakandi kantu abantu baba bavuye ruguru bashikino bamwe ugasanga bari kumira yego nibaza ko biva kugira abantu bikumire kandi twese turabarundi kwikumira kwabo bon ruguru ukuntu ntumenyereye abantu basirimutse wiyumvira ati ninavuga iki baraza kuntwenga ninavuga iki bazavuga numwe wa ruguru ariko ni ibintu bishiramwe nibaza ko ntaco biba bitwaye kwegera abandi bana mukaganira ntaco bitwaye nama complex nyene twiciramo wow bikomeza kuyindi mpome idasanzwe nuko rero atanguye TikTok none umwana ava hari mugongo manga hagaca cimwaro baca bavuga ati none bitanguye gute uyu mwana gukora TikTok bisa bon uretse na TikTok canke wewe uwo mwuga we wawukora yego bivana kungene uba wiyumva jewe cyo batahuye nuko ndi jewe siniyumvisha ngo ndi umunyamwaro ngo ndi wahehe nkora ibindimo abantu benshi nkuko bitubwiye abantu benshi ugitangura TikTok babona umenga uri umunyarwandakazi abandi bakavuga ngo ni Mutabanores wavyakira gute we ko kugereranya n'umunyarwandakazi kandi tuzi ko uri umukobwa ngahanye mu Burundi mwigeme w'i Burundi bo sinayifashe neza cyane kubera omenga bafata nkaho mu Burundi mera nta bakobwa beza bahari ibaze wagumu umenga mu Rwanda niho hari abantu beza iki sinzi gituma iyo bakubwiye kuri mwiza wiyumva gute urabizi wo kuri mwiza kumbwira ko ndi mwiza ndabifata nk'ibisanzwe kubera kuko ni bisanzwe nyene mbe mwiza ndeke sishobora kubera mwiza uwo ari we wese kuko wowe urashobora kumbona ko ndi mwiza ariko undi muntu bivaye n'ukungena mbona ugasanga nkavuga ko ndi mwiza rero kuba mwiza ni ku muntu wow ibintu bikomeye cyane turi mu gihe ariko arakirikira amakuru menshi ariko aravugwa na cyane kubigeme bamwe basigaye bifata ama video basabwe n'abahungu bamwe bavuga ko banarungika no mu magroupe yo mu gihugu ca Congo kugira ngo ababosi bashobore kwisamarira ivyo umaze kuvyumva mbega nimba bihari uvyakira gute we mu mwigeme mwiza kandi aciye ubwenge bon ibyo ndamaze kubyumva narabonye n'ama video menshi yagiye asirikira abana bakiri bato iki ni ibintu bimaramaje binateye n'isoni ko ndiyumvira nk'umuvyeyi wawe yicaye bakamubwira ati wa mwana namubonye aramenya ibi nibi uribaza combien de fois ubu babaje umuvyeyi wawe apa yo kwiyumvira ku societe umuvyeyi wawe kuko societe yoyo burya iki umuvyeyi wawe ngene yakira ikintu abandi nuko bo bifata uko bashatse babona ibisanzwe ariko umuvyeyi wawe umukomerekeje and then wowe uba wikuye ko agaciro nta gaciro uba wihaye nuko ndabisuzugura ndabisuzugura ibintu aba bana bariko baragira sorry
ndabisuzugura cyane ko sinahora amahera ego arahera ariko arahera umuntu akagumaho kandi agaciro utakihaye nta numwe azokaguha nimba ushoboye gukura impuzu ugafata ama video kurira uronka amafaranga eske wiyumvira ko inyuma y'ayo mafaranga bizogenda gute ya mafaranga ni wayaronka azokwambika ka gaciro wiyambura ndabisuzugura cyane urabisuzugura ariko vyongeye bakaravuga ati ibi bintu biriko bigiza kubera hasigaye hari abakobwa benshi baba materialiste si bose ubwo tuvuge yuko gukunda ikashi abigeme na cyane no generation sigaye yikunda cyane gusumba ibikorwa bo ego amahera arakunzwe yego ariko ntibisigura kucuta agaciro amahera arakunzwe ariko ntibisigura kucuta agaciro kuko nubwo wayaronka none wayaronka ubundi bwobwo uzoca haje bavuga ati urya mukobwa iki ameze uko bizokumarira iki je sinzingira uko ameze siko abandi bameze ko jewe ndumva ko nta mahoro vyompa muri jewe ndengana mvuga ati urya nanze ubwambure bwanje aranzi ndiko ndasirikira nta gaciro rero nimba ego gukunda amahera namwe murayakunda murayaronde ariko hariho novuga sinzi iyindi shusho babihaye kuko sinumva ko je no kwambura impuzu ngo fate video kugira uzompa ayo mafaranga kubera ko nimvira eske mu nyuma bizogenda gute jewe ikintu kimfasha iyo ndiko ndakora ikintu niyumvira ahubwo ku bandi iki kintu nkoze kirampesha agaciro iki kintu nkoze abandi bazocakira gute bo rero kuba abakobwa ari aba materialiste no mahanura sinumva ko ari co nyamukuru co kwitanga nibamenye uburyo bayarondera kuko nabo bayaba bafite izindi nzira baciyemo kugira bayaronka nibakore bakora amaboko mu mpuzu kuko aho bigenze mbere ubu hariho n'abahungu bakunda abakobwa bafite amafaranga rero hazogira igihe bibe magiriranire kuri twese biriko biza ku yindi form idasanzwe uriko bitubwira nuko uriko bitubwiye ariko mba nkene kumenya hari n'abandi bavuga bati ibintu biko badushikira rimwe na rimwe birava no guhendwa kwa twebwe abigeme ugasanga urukundo rwatubanye rwinshi ku buryo usanga twibagiye ugasanga urungikiye umukunzi wawe imbere ko dushikira ivyo muri Kongo tubigarukeko ariko abandi yizera umukunzi we ati kuri kure byakunaniye kwigumya kivurika ndagukorera umunsi abo bo bivuga kwi bo antuka baramaze kubona ibiriko birabu ko nababikoze bari ku mugaragaro vyagiye hanze yego ahubwo no hanura abatarabikora please bagerageze ntibaze banabikora ntavyo kuvanga umusheri wawe cyangwa ibiki oya nta muntu numwe wo kwizegwa mwinosi ko bose barahinduka turi ngaho nyene ikintu gitumye ndakizanye no munsi nuko ubu vyabaye nka business urungise ibyo bavuga byo mu magroupe muri Kongo bakubwira ati haza amahera ya uboneka mu maso naya utaboneka naya rimwe bakavuga ati mbega ubwo nibiko biratakaza agaciro kumwigeme wo mu Burundi cyane biriko biratakaza agaciro rero je numva no hanura abo bantu babikora guys nibagira ubuntu bagarure indangagaciro y'umuntu kuko biratuma igihugu cacu cambara ishusho mbi kubona birateye n'isoni kumva ngo ujya mukobwa nuwo kwanaka ni Murundi kazi yakoze bijya birateye isoni ibaze nko myaka 3 baye ministre iyo ntibizigera byibagirana ntibizigera rero ikintu gisohora isanamu yawe vraiment ukagikoreramwo ibitera soni eske nimwiyumvira imbere none ubuzima buzogarukira ngaha ahubwo iyumvire imbere hazoza haraje ibi nivyo bihari ariko haraje na Dubai Portapoti haraza kabisa byaravuze ko ari ngo n'abarundi kazi bamwe babijama benshi kavuga bati mbega birabishika bigeme mugahanurana mukajama mukaganira ati twe nk'abarundi kazi twibona ikintu mbona ahubwo mbona ko ibintu bihari ubu satani niwe yigendagendera mu bantu ko sishobora kubaza ufise ubwenge buzima usenga wiyumvira imbere hawe hazoza atakindi kintu kihari kikubuza gituma utabona imbere siniyumvira ko ivyo bikora bifise ubwenge ukagenda hari aho numva ngo bajyamana n'imbwa ibaze kuryamana n'imbwa igikoko ndetse ko n'abantu basanzwe bafise ingwara zitandukanye yumvira igikoko naco
no je ndayifata nkaho abantu b'ubu ntibikunda abantu ubu ntibikunda ariko turacari ngaho twakuze imyaka yose bavuga bati abana b'ubu ntibagira indero n'ubu tiko dukura abatoya baje tubabwira ati abana b'ubu ntibagira indero dufate ko uko imyaka igenda irahaza indero igenda iratituka canke naho ni vya bindi bari kuravuga vy'ibi je mbona ahubwo nihindagurika ry'ibihe nyene bihari kubera ko batoyi bacu simbona ikintu turiko turabereka nimba mutoyi wanje abonye video ndi gusa eske wewe bizogenda gute kandi na mama ntazomuhanura ngo avyumve azovuga ati none urya wewe ko yabikoze ntaco mwamugize bon je mbona sinzi hobaho ngira nk'inyigisho zikoranye abakobwa bakiga bakabigisha indangagaciro kumenya umuntu wariwe kumenya agaciro k'igihugu basi kuko kwiyandagaza bo bariyandagaza ariko baba bacafuje n'igihugu baba bacafuje n'igihugu biriko bisa kwindi poem idasanzwe babiryoshe kubona umukobwa mwiza nkawe ariko arabivuga nkuko biriko biraza kwindi poem ariko turi mu gihe umenga abajene bubu twese sabigeme gusa n'abahungu dusigaye dukunda marakursi inzira zoroshe nkore rimwe cyangwa mu milliardaire nirigwe nicaye ndonka yo gufungura ubwo ntituzava dusanga uburundi bwejo buriko burira rapipa ari bice birenga 50 vy'iminebwe hewe ego ico nico kintu gihari abantu urabasubona nawe ego abantu dushaka inzira zoroshe ngendane na naka araza kumpa amahera nivyo byaviriyemo ubusambanyi no bivuga guco nivyo byaviriyemo ubusambanyi ugasanga nico kintu ahubwo gituma abakobwa canke abahungu bakiri bato birukanga mu nzira zitari zo kugira baronka amafaranga ariko guys ico no basaba nibakore bige gukora ko n'abavyeyi bacu batoreze baciye mu bikomeye kandi bari bakenye handi atanika bambiri yo kwambara bagira ariko barihanganye abantu bakera bari bafise agaciro bari hagaciro bari sinzi ngene no bigusigurira ariko abana bubu sinzi ko ari iyi generation turimwo sinzi ko ari hindagurika ry'ibihe turimwo sinzi ko ari iyo satani nkuko nabivuze twarahindutse twariyibagiwe ntituzabo turibo ntituzabo turibo turacari ngaho nyene imbere ko dushika kucokogwa ariko vyongeye tuko turabona n'uburorero bubi bw'abavyeyi abavyeyi basigaye baje mu bana bato hari n'umuntu ariko aravuga kino gihe ati nukuri ubu tuko turabona abavyeyi basigaye yandahiro yarahira ati ndakambura umwana wanje basigaye birenga kandi tuzi ko indahiro utayirengako tuvuge ko izi ngeso zimwe z'abana bubu basanduzwa na bamwe mu bavyeyi batayiba nje nufata ko ari ni mwe mu mbigendagenda ibaza gashuka dadaje kukudira ngo bunyene wowe ukuri ni mwe mu mbigendagenda ariko nk'uburose nk'umuvyeyi dufate afise umwana ngana juste gare jewe nyene akaza akubwira ati umviriza ani ndagukunda ntugire ikibazo umwe wonze inyoni ariko umenye ko ndagufise ku rukundo ovyakira gute gaye nawe uravyumva ko ivyo bigoye ndagusavye biragoye cyane biba bigoreye he ko bandi babona umenga nguriga ngo ni kwera twikomplika bacatabura kwandura ku rukogende nguriga ngo ni kwera twikomplika wa oya oya ivyo biragoye cyane none twoyagiye hariho umuntu ushobora kubona imbere yawe ukavuga uti none uyu twoyagiye ivyo tuyaga biraja he turimo babwiye no guciriyemo umukobwa asigaye ugasanga ubujya bwana bungana arabwiye aravuze ati genda cyari vierge ugasanga baramuponze ko cyongura ikicucu ariko ngo wewe ngo warahomvye ikintu gihari ubu twicwa tuvuga ko ari ingeso za kera yaramakarite ubu muri gwaruka gubu isigari nka defu oya biravana ahubwo n'ikigari umuntu abari agenderamo haya abagenzi barahindura umuntu abagenzi barahindura umuntu nkuko ushobora kugendana turi muri groupe turi nk'abakobwa bangaye ugasanga umwe afise uwo bagendana kwaza nawe bimeze gute ufise umusheri wewe ugasanga nta musheri ufise bo bafise umusheri gute utamufise ugasanga rero nawe uvyinjiyemo kugira ngo ube nka babandi rero ico no hanura nuko abajene ubu reka kugendera mu kigari si vyiza bituma ukora ivyo utokotse turacari ngaho nyene uriko urabitubwira ibintu nk'ivyo kandi mba numva umenga ni ibintu bizima uriko uravuga kandi bitubuza twebwe ugwaruka akumba nkeneye kumenya uriko uratubwira uko abantu bose barabizi ko ari bibi kandi babigiramo ko ari bibi bibaza ko ari kiye kintu gituma ugwaruka gubururinda ntaco nzi pe ntaco nomenya sinzi impamvu sinzi iyo esprit aho bayikura ntabyo nzi turacari ngaho nyene ibi byose biriko biraba
imbere ko dushika ku kazi kawe vya Elena n'ibindi cyane hamwe twabandanye uko ubona ugaruka turiko tuja hera umwe rumwe kuko si gose hari urundi ruri ku kivi ari abakimeze neza ntaho mbona turiko turaje mbona umenga nta mbere nta kazoza dufise bihanure duhanurane natwe hagati yacu kuko mbona ntaho dufise turiko turaja nta kazoza ntaco dufise tuzobwira abana bacu aho hari ikindi kintu wibagiye yani abatipe natwe twari dukunda zashugama oya no koze dot warakoze amateka boje ndashimira Imana vraiment ufise umugore mwiza yo merci sana ndibaza araza kurerekana iki kiganiro nuko ufise umugore mwiza cyane pe yaragutambiye narabibonye yego oya mu bisanzwe mbere ariko aratamba bon je gihe antambira naragiye kuko urubona asanzwe atamba muri troupe Amagabo ni nawe yahora ari coach sinzi ko yabihinduye uriko uravyumva nashenze ikintu nafundise cyari kimwe gusa nagiye mvuga ati ubu vraiment mvuye ku kazi narushe cyane cyangwa ati banzu ntambire ndubukumva wala anti stress hari n'undi yabaje tirone bigenda gutega yere ndaca nababwira ati umwana w'umuyangayanga aginka na ufise inka pe ufise inka c'est vrai ego ego blaga pa ufise umugore mwiza yo merci sana kandi urubanza rwawe rwari rusa neza mana yanje we cyane nta kuntu twogira remix y'abari indirimbo je naca suramo dote ariko byari bisa neza n'abatashoboye kuhashika babirabiye ku masanamu ariko abantu batawe kumbwira ngo none juste ngo nta kuntu wogira forum ukazora bidaha mu biganiro je navuga ati ibintu bijanye n'ibintu by'urugo ari ibintu privé ariko dote nibaza ko ari bisanzwe nk'ijya wari kuduha show ariko basho oya nashatse oya mu isanzwe na mariage vraiment sinobesha ngo bazoyibona oya ni ibintu biri privé vraiment ariko je nabimona ivy'imanza atari privé ahubwo duhisha ivyo mu rugo indani ivy'imanza n'ivyo ba privé je mbona ni bisanzwe niyo ni ide biriko biza kuyiri forme idasanzwe ariko ndakwifurije nawe shaka uzogira do ego merci ndabona intoki zawe rumwe rurafise rurambaye impeta ruriya rwambaye canke barakudose oya nije naye yambitse warikoye oya sinikoye bon ndakunda amabiju none uwo rutoki nk'umwe umusheri wawe avuga ati ko warunyivye bizoca bigenda gute nibikunda nca ndayita ucuyita uyikuite noca ndayikura akanyambika yiwe mega shago rutoki ko usanga avuga ati je narinzi ngo warubikiye jewe waragwitije umva tutarusanga oya nurura hari pe ariko bibabishe kukifuza kuzogira dote nyene je byose ndabishira mu Imana Imana ibikoze ntabwo igicapo ufise ku mugabo wakawe kazoza ufise igicapo kimeze gute ufise igicapo kimeze gute cy'umugabo muri kazoza igicapo ca gute shatse kumbaza umugabo wifuza ko gushiramo anturabizi twese abakobwa ibintu dukunda tuvuga duti dushaka umutipa senga yateruye icuma yagiye muri gym ivyo ushaka ariko ivyo byose wowe senga ukagicuma yego ivyo birashobora guhurira mu muntu hama ca gatatu bon ndakunda umutipe akora azi kurondera none uri kurarondera ntuzi guca umwanya wo kuja muri gym oya ntanakimbo yo yari black hari umuntu yigaze kuvuga ngo wifuza ngo umugabo ngo afise ngo abdomino ngo hama ngo afise ngo kashi ngo yirirwa muri gym ngo wibogare none ivyo bintu byose kashi amafaranga n'ububogare bwose byohurira gute mu muntu atari kinini oya iyo yari black jewe bon jewe Imana izonzanira wese tugahuza kankunda nkamukunda niwe tuzobana mu miheze no muri clip ya Gusto Melanine nza ndakubona ngo ba aravuga ati none ya mwana bamukuye intore sagiye muri clip haba ikibazo nyabaki vyari bivuze iki kuja muri clip vyakujemo gute bon si ibintu nateganya ariko Gusto n'umugenzi wanje Gusto n'umugenzi wanje hama twakoranye nk'akazi yego mugabo sinifuza kubibandanya pe oya wifuza kwandanja muri clip oya kubera ntabyo nshaka hoba haragize ikibazo nyuma yo gukora clip urasanga hari amajambo yabaye ha ku bless
bon ivyo ntivyobura ariko abavuga bazama nubwo naba nicaye muhira bari basanzwe bavuga nuko gusa bitari bigaragara cane sico jewe nyene nihangiro nihaye canke hari kitagenze neza ga muntu w'Imana ugasanga ewana uko biri kose hamaze kubaba nyene biranse nyene ukavuga ati ibi bintu ndavye ngene umuntu acaja mu bantu cane usanga vyontera oya si ivyo ahubwo nuko nshaka kuja mu bundi buzima ubuzima bw'isitari burababaza oya ntibubabaza bon je mfise projet wanje gukina amafilme ngasi nshaka kuja mu maclip gusa nabikoze nk'umugenzi ariko kandi twakoranye nk'akazi wiyumvise gute uri muri tournage ryari ryambaro bigize yagira kabiri ndirimbo yambaro giye muri clip wagiye muri clip ni ya ari indirimbo yitwa narafashwe ya Mr Donald yego niyo nari naragiyemwe mugayo ntiyahitinze cyane peut-être ko atarazwi kandi nanjye sinabibwaje kuri TikTok ngo bambone bavuga ati ujye ni wa mukobwa twaratubona kuri TikTok kera nabonye ifoto bavuga ngo warirabura ngo warahose inzobe ibyo bintu wavyakiriye gute bon navyakiriye nk'ibisanzwe kuko twafotorwa na telefone zisanzwe fotorwa n'ama iPhone twabivanye na miliye twaba turimwo naho ndubu foto nzitoka ko ibaze babwira ati warindiriye mu gisagara ubu undi mu gisagara yewe mana yanje we hewe indirimbo ya Lena uratubwiye ko ari indirimbo ya nyuma ukiyemo muri clip kabisa iya mbere ni ya nyuma turi mu gihe abantu benshi bishizemo bihaye igicapo na cyane abantu badukurira yuko umuntu agiye muri clip aba ari umuntu yatangwe kwandura igesombi aba afise yindi migenzo wowe ikibano abavyeyi umuryango wakire gute kubona wagiye muri clip ntibatanguye kunenga oya nta na kimwe byabatwaye kuko nabikoze nabivuze yego hama naco vyababwiye ahubwo abandi ngene bavyakira muga nasanze nta kintu na kimwe wokora ngo ubuze abantu kuvuga nta na kimwe rero nico gituma natahuye kuba jewe nyene numvise umutima wanje umbwiye uti anikora iki kintu ndagikora kuko sinzorindira ati Gahere azoza kubibona gute iki jewe numvise umutima mpamanya n'umutima wanje atagitera soni na kimwe kirimo ndagikora rero abavyeyi canke abantu banyegereye barantahuye ko nta bitera soni nakoze kandi nari mu kazi sivabona ibintu nakoreye ubuntu rero ntaco vyari bitwaye hari umuririmbyi yavuze ngo nta kintu gishemeye kizoshimisha bose niko bimenze nta kintu na kimwe gishemeye kizoshimisha bose ahubwo nanje gusanga kandi naho nimvira ngo uvugwa n'abakuzi ariko nanje gusanga uvugwa n'abatakuzi umaze kugira kuja habona niko nabivuga baragerageza baba sinzi ko bashaka sinzi ko bico bashaka sinzi ko kukwicira izina sinzi co bashaka gushika vyarantangaje nagiye mbona abantu benshi bampostinga iki bavuga amajambo atandukanye yarantangaje gose rero nico gituma navuze ati nta kintu nokora kugira nshimishe bose foko abari hafi yanje ninabona kibashimishije jumwafu abasigaye ivyakubabaje ku mutima kuvugwa n'umuntu atakuzi ego bwa mbere vyarambabaje ariko abagenzi banje bagerageje kunyereka ko ataco bitwaye kandi na jewe ubwanje ndimvisha ko ntaco bintwaye hari wavuze ngo niwe mukobwa wa mbere ngo asigaye ngo kumusaga kwero hahora ari madamu wanje ngo asigaye ngo umukobwa mwiza wa mbere ngo asigaye kumusaga batararongora abo nanje samedi yanje rahari haleluya abari ibintu bikomeye cyane ani samedi yawe kandi je nzoza vraiment nzokubera n'umuyemse kuri mariage merci yego uriko biza kwindi informe idasanzwe nuko wahaye impanuro abigeme wavuze ingene ibintu bimeze muri rusange nike kintu cyagikeneye tutova nga tutavuze bon kuvyo twavuze duhereye mu ntango kuvyo twariko turavuga kubajanye n'abakobwa tukavuga ko twahagaze cyane ku bakobwa ikintu ca mbere novuga ntaco tutavuze mu bisanzwe ariko ico nogarukako novuga ko ari nko gutanga impanuro ku bakobwa bagenzanje generation yanje cyane batoyi banje canke n'abandi utaho gato kuko burya nahora nibaza kugira imyaka myinshi ko ariko kugira ubwenge ariko nanje gusanga wapi hariho umutwe uguma wiyumvira kwa kundi nk'umwana ikintu nohanura ego turakunda amahera kandi amahera buri muntu wese arayashaka arayakenera kandi amahera utayafise n'ubundi ntiwobaho
kintu rero nohanura abakobwa ni bige kurondera ahubwo ege ujya muntu ariko akubwira dukora ibi ndaguha amahera ahubwo mubazi ico wokora kugira nawe uronka ayo mahera utiriwe urata agaciro kawe utiriwe aja kuryamana naka kuko kubikora urashobora kubikora ko nibaza ko ayo mahera nta n'umugisha arimo nibaza nabanje bagiye za Dubai canke ayo mavideo bagenda muri Congo ugaruka guseba nukuri abigeme bagenzanje barabe bihanure bisubireko kubera ko abigeme bagenzanje novuga ati bihanure bisubireko kubera ko muri ko murata agaciro bitagira uko bivugwa turavugwa hari ibintu byaje by'abasray queen wowe ukashobora kumbona nk'uko uti ani kumbona yambaye kurya adakora ibiki wewe ahubwo iga kuba wewe nyene reka kurabuja kuko je nk'umushobora kuba afise akazi utabizi kuko je hari ndabizi neza hari abantu banjajinga ujya mukobwa agendera mu bagabo biki gatariko biri bakavyikeka kubera iki kubera mbona ingene nambara aho nsokera iki rero wowe niwashaka kuba nka jewe bizotuma uja mu ngeso mbi ahubwo ba wewe nyene bihanure rero abo bakobwa bakora ivyo bintu kugira baronka amahera ahubwo niba bigisha ingene bayarondera batiriwe barata agaciro iyo bakwagirije kuja mu bagabo utabaja mu wimva gute ku mutima naco bimbwiye jewe kubera ko jewe nyene nije mba niyizi nje mba nizo ndiwe umise zarigeze kuvuga amakuru yuko wagize predote ivyo bari ivyo ivyo numva biri privé bon zarabaye hakurumva ko amakuru yabasohoka cyane yego dote ni ryari dutumire nihagira nzobibamenyesha mariage byose bigeze sinambwiye ko bitanje biri mu Imana haleluya hari wambwiye ngo vuba iminsi yose duhuye vuba no vuba samedi yanjira hari tankete vuba haleluya hani ndakushimira cyane urakoze nawe ndizera kuri ikindi gihe twamagara muzo twita Queen poem gasanzwe nuko reka ndabashimire wese mwavyo murimo murabana natwe gutambira mugaza mbese biranagwaza ariko mwana mutwe warukuno kuri micro juste like from our shake black machine black kamera mwita umusaza ndabura ati umukawandiriza vyo kumva uruviri bye bye chaza la vista urawushiro mushiro hushla none